tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu muzi nawe uranduye, igiti nikizosura kunaka ugira uza hawo nyene. Umvise Imana. Kuba dufatiyeho tuko turarimbura hamwe umurongo uri hariya mu cete cya mbere Petero yanditse igice cya 5 umurongo waho w'8. Aba ngo mwirinde ibiboreza mwame mugavye. Umurezi wanyu ari we wa mugwanizi agenda nk'intambwe yivuga arondera warotsa. Mumugwanye mufise ukwizera gushikamye. Twese tuvuga tukwizera gushikamye cyane, tuvuge tukwizera gushikamye. Iyi niyo teme turiko turiga. Kuba dufatiyeho turiko twiga ibyo kwizera gushikamye. Muzi yuko imibabaro ihwanye n'iyanyu ishiswa kuri bene data bari mw'isi. Haleluya. Ubanaje ku murongo wa 10 bavuga ngo kandi Imana igira ubuntu bwose yahamagariye ubwiza bwayo budashira muri Kristo. Haleluya. Nari maze igihe ndiko ndabaganirira kuri aya majambo, n'ubu ngomba nkomeza hanyene, ngomba ndabashishikare kubaganiriza ibijyanye no kwizera gushikamye. Ngabo munyemerere mbanze ndabibutse ko turi mu gihe icyo birayita ibihe bigoye. Turi mu bihe bigoye, icyo birayita iminsi mibi. Turi mu bihe vy'iyo minsi ivugwa muri Bibiliya yitangwa iminsi mibi. Turi mu gihe bikire ku muntu afortifia ukwizera kwiwe, akomeza ukwizera kwiwe. Turi mu gihe cyo kugira umwete uko atamuntu yoba yarigeze kugira muri twebwe. Turi mu gihe cyo gusenga uko atamuntu muri twebwe yoba yarigeze gusenga nkuko. Turi mu gihe cyo gushishikara, umuntu wese akwiye gushishikara gusumbya umwete yari afise. Kubera iki? Iminsi si myiza. Murongo twasomye ku munsi wa 2, umushiramye yarabajijwe ati ijoro rigeze he? Arishura avuga ngo burije kandi bwira buce. Ku muntu ari spirituel, ku muntu impwemu y'ibikangutse, arashobora kubona aho igicugu kigeze, arashobora kubona aho ijoro rigeze, arashobora kubona ko hari ibihe kandi ibihe bigoye muri noso. Alors Bibiliya ivyo yatwereka ingene dukwiye kuvyitwaramo, itubwira ngo turushize gukoranira hamwe, turushize kugira umwete gusumbya uko twigeze kugira. Ntihagire umuntu n'umwe ava afata agakiza nk'uko bagafata mu 90, sico gihe turimo. Ntihagire umuntu n'umwe iyo tuvuze ngo Yesu agiye kugaruka ava bifata nk'uko bavyumva muri 2000. Uwari wese muri twebwe akwiye gufata aya majambo akayafata nkama. Uwari we wese akwiye gufata nkama kandi ukayakorerako seriousement. Peu importe intango yawe y'ivy'agakiza nawe uhagaze no munsi, ukwiye gushishikara kwitwararika ivyo wumvise, kuko iminsi si myiza. Mwisi yose ariko araba ihindagurika ry'ibintu bitangaje cyane. Ku muntu ari spirituel ukwiye kumenya ivyo ari vyo, urakwiye kumenya ivyo ari vyo. Magaze hano nk'umushiramya gushiramiye kugira ndakubwire ko igihe atari cyiza. Igihe tugezemo si igihe cyiza cyane, ni igihe kibi gose. Bisaba ko umuntu wese aramiriza n'umwete wose, ashishikara gusumba uko yarari, wongereze vitesse. Ivyerekeye ku ivyo wumvise urushize kubikora mu buryo
bukomeye cyane ata reserve, kuko igihe si cyiza kandi umukwe ari ku irembo aratwegereje. Iyo ndiko navuga ibi kuri bamwe babifata nk'iterabwoba, iri si iterabwoba, kuri twebwe abizera ni umunezero uturindiriye ukomeye cyane. Nashaka iyo mubonye iyi crise economique iri mu isi, simvuze ko iri mu Burundi gusa, ibi mubona iyi crise economique muri ko murabona mu isi, canke reka mvuge muri ko murabona mu Burundi, ntiri hano mu Burundi gusa, iri mu isi yose, irafite ikisobanura. Ntihagire umuntu n'umwe ahava abifata gusa nk'ibisanzwe. Ni ikintu cyo kumenya igihe turimo, haba umuntu wese agashishikira kuzigama icyo yakiriye. Praise the Lord. Naye mvuze ngo Imana ishimwe cyane. Turi mu gihe ibiciro biduga mu buryo bukomeye cyane, kandi muri uko kuduga kw'ibiciro gutandukanye ntibiduga ku bapagani ngo bireke kubakizwa. Biduga kuri bose. Hategezwa kubaho ukundi kuntu kanaka twipanga. Praise God. Hari umutekano muke uri hirya no hino ku isi, hari imyuzurire iri hirya no hino ku isi, hariho ubukene butigeze buvugwa buri hirya no hino mu isi. Ibi rero nk'abantu b'imwemu, nk'abantu muri maso, nimukwiye kubifata ko ari ibintu bisanzwe. Iki ni igihe cya nyuma kandi cyo gukora cyane gusumba igihe tuvuyemo kiri nyuma gato. Praise God. Uri umujene ugira inyota utigeze kugira, uri umumama ugira inyota utigeze kugira, uri umupapa uri hano hantu ugira inyota utigeze kugira, ama excuse y'ibintu bitandukanye byo ngaha mu isi ntasuye kukurimita, ugira inyota utigeze kugira. Kuko igihe turimo si igihe cyo kuba hagati na hagati, ni igihe cyo kuvyinjiramo twese. Praise God. Ni igihe cyo kudwebera, ni igihe cyo kwinjira. Umuntu yarari ahantu quelque part ku muryango atagomba kuvyinjiramo neza ibi by'agakiza. Nshuti yanje, si cyo gihe turimo, ntuguma ahantu twarenganye. Turi mu gihe ukwiye kuvyinjiramo gose, ukwiye kubijamo gose. Praise God. Hallelujah. Now, nizera ko impanuro yanjye mwayumvise. Tuka tujane hariya rero, mvuga ibyo nagomba kuvuga uno munsi. Tujane hariya muri Zaburi 23. Hallelujah. Zaburi 23. Reka nsome mbere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Twese tuvuga ati kwizera no kugira confiance Imana. Ijambo confiance mu kirundi twogita gute? Kwizigira. Icyizere. Okay, ça va. Tuvuga ati kwizera no kugira icyizere Imana. Iri jambo ndiko ndabigisha nkoresheje ijambo confiance nuvumenga tworitahura yafise uburemerezi nshaka gukominika. Ukwizera muri uyu munsi ikintu ngomba mvuge ni ukugira confiance Imana. Ndiko ndasoma rero umurongo wa mbere ngaha muri Zaburi 23 avuga ngo Uhoraho ni mwungere wanje sinzokena, amvyagiza mu canya c'ubwatsi butotaye, andongora iruhande y'amazi adasuma, aremesha umutima wanje, anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe. Mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu, sinzogira iki? Sinzogira ikibi ntinya, kuko uri kumwe nanje. Inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nivyo bimpumuriza. Untegurira ameza mu maso y'abansi banje. Wasize amavuta mu mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Nukuri ivyiza n'imbabazi bizonyomako imisi yose yo kubaho kwanje, nanje nzoba mu ngoro y'Uhoraho ibihe vyose. Amen.
usomye ngaha ku murongo wa mbere Dawidi avuga amajambo akomeye cyane, ngo uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Mwese musanzwe muzi Dawidi atwa n'umuntu mu isezerano rya kera avugwa cyane. Mugabo Dawidi avugwa nk'umuntu yakora ibintu bibiri bikomeye. Ikintu cya mbere, Dawidi yabaye mwungere w'intama za papa wiwe Isayi. Abo mwungere wazo igihe kinini ya cyane, yari umwungere mwiza gose. Hama icya kabiri, Dawidi yavuye kuba umwungere, Dawidi aba umwami. Aba umwami akomeye cyane mu gihe ciwe. Yakoze ibintu bikomeye cyane ku bwa Isirayeli. Dawidi yabaye umwami akomeye mu bijyanye n'intambara, sirtu yabaye umwami akomeye cyane. Yari umugwanyi, nasema ko yari umwami, yari umugwanyi akomeye gose, ku buryo birivuga ngo cyatuma abiseye bamukunda nuko mu ntambara ajya imbere yabo. Mu yandi majambo, ibi bintu bibiri nibyo Dawidi tumuzi ko cyane mu isezerano rya kera. Mugabo ahanye Dawidi ahagurukana ikintu gikomeye cyane ngomba ko dusangira. Avuga ngo uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Reka tuvuge nka Dawidi, tuvuga ati uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Tubisubira ati uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Hindukira mugenzi wawe umubwirana ifyere, mubwira ati uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Ja mu bundi buryo bwawe mubwira ati uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Ni declaration ikomeye cyane. Uri mwungere wanje sinzokena. Na bari Imana, mwibuke ko Dawidi ntiyabivugishijwe nuko ari umwami, ntiyabivugishijwe nuko yaratunze ibintu bikomeye cyane. Mugabo yabivugishijwe n'ikintu kimwe ngomba ko turimbura ku kino gitondo. Yabivugishijwe no kwizera provision divine. Yabivugishijwe no kwizera provision divine. No cita gute mu Kirundi? Mwese muracyumva? Yabivugishijwe no kwizera itunga ry'Imana. Yabivugishijwe no kwizera apana wewe ivyo afise, mugabo ivy'Imana yisumwungere wiwe ifise. Yagize ati je Dawidi hamwe no kwizera amazahabu, yari umugabo atunze cyane Dawidi. Hamwe no kwizera amazahabu mfise, hamwe no kwizera amatongo mfise, hamwe no kwizera amafeza mfise, ibi birashobora guhera, birashobora guhomba, birashobora gutakara. Mbwa Dawidi arahitamwo kudashira umutima kuri ivyo bintu, mbwa arahitamwo gushira umutima ku Mana. Hama araproklama, aragira idekarasi ikomeye cyane, aravuga ngo uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Apana ndi umwami sinzokena, apana ndatunze sinzokena, apana ndi umudandaza mwiza sinzokena, mbwa uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Uri kurumviriza indani ha Dawidi ukwizera kwiwe, cyizere ciwe yakimatanije n'Imana, yagiriye confiance Imana. Yagize ati avec Imana mu ruhande rwanje, avec Imana imbere y'umwungere sinzokena. Bani Imana kandi abagarukane, ndabibutse ko muri nosi ibindi bintu vyose okwizera bishobora kuba uno musi bihari, ejo ntibibabe bihari. Ushobora kwizera umuntu, ushobora kwizera umugambwe, ushobora kwizera akazi, ushobora kwizera amafaranga ufite kuri konte, uyu munsi akaba hari, ejo ntaba gihari. Praise God. Mbwa hari ikintu kimwe cyamyeho, kiriho kizohoraho, ni Imana uhoraho. Bitubwira ngo uwo uko yarari ejo, uyu munsi ni kwari kandi ni kwa zohora ibe bidashira. Nico kintu cyonyene kirisire, cyari sire muri kahise, kirisire muri kubu, kirisire no muri kazoza. Mu yandi majambo, nagomba mfata imitima yanyu ndayiterure ndayikura ahantu hose ku kintu na kimwe wizeye cyangwa washize ku mutima,
ndayigarukane kuhoraho, mera nka Dawidi wibwira ati uhoraho niyo mwungere wanje sinzokena. Iri jambo ryovuga uwundi muntu yizeye famiye yiwe, akavuga ati uhoraho ni mwungere wanje sinzokena. Mu mutwi wiwe, mu kwizera kwiwe, ntariko abona Imana, ariko abona akazi kiwe, ariko abona umuryango, ariko abona ibintu kanaka. Wewe ndagomba ndagukumatanure n'ikintu cyari cyo cyose, wizera Imana, ugiye confiance Imana, uvuge nka Dawidi ati uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Bari Imana bavuze ngo uhoraho niwe mwungere, ikintu cyambere kwiye gutahura ni iki kintu avuze ngo uhoraho niwe mwungere. Umwungere si izina, umwungere ni responsabilité. Umwungere ntajejwe gusa igikorwa cyo kuyobora intama gusa, mbwa umwungere afite igikorwa gikomeye cyane ku ntama. Igikorwa cyambere cy'umwungere ni cyo gukingira intama. Vuga ati ndakingiwe. Dawidi aravuga ati jewe narabaye umwungere, ndazi hore yanje, ndazi icyo nari maze ku ntama. Icyambere narakingira intama, igikorwa cyanje cyambere narakingira intama. Dawidi biritubwira ngo umunsi umwe idubu n'intambwe byarigeze kuza gusumira umwagazi. Mbwa Dawidi arahitamo kugwanira uwo mwagazi, arawaka iyo ntambwe, arawaka iryo dubu. Mwibaze kugwana n'idubu, mwibaze uwo mutima w'uwo mwungere, mwibaze umutima wa Dawidi. Ubu rero yanditse iri jambo arazi ko uhoraho akubwiye ngo ndi umwungere wawe. Icyo bisigura ngo yishize ko responsabilité yo kuguproteja. Nagomba batangarize pepoti bizoba muri inosi imaze kuba ndabireze, mbwa n'ibizoba byose uhoraho niwe mwungere wacu, nituzofeiringa. Ishengero rifise umwungere, n'intama zifise umwungere. Kazetarabaya vuga ati sindi jenyene, fise umwungere, sindi ntama yirebanga, ndafise umwungere. Ndashaka ndabamatanure na jewe. Uvuze ngo ndafise umwungere, ntiwiyumvire Pastor Edmond je no kugwana intambara nke. Imana Dawidi yavuze ati uhoraho niwe mwungere, mane bajamo niwe mupasiteri wanje, niwe nkingira, niwe igihe cyose hadutse idubu, hadutse intambwe, niwe azogwana mu ruhande rwanje, niwe azonigana n'abasi banje, niwe azohagararira izina ryanje. Bona Imana iyi si bagombe baduze ibyo baduza byose. Ishengero ry'Imana nta muntu azorikimiranya. Ndababwije ukuri, ishengero ry'Imana umuntu ahagaze mu kuri, ahagaze mu kwera, ahagaze muri horaso nziza n'Imana, nta muntu azohagarika ishengero ry'Imana nzima. Ishengero ry'Imana riri protege mu buryo budasanzwe. Uvuze ngo uri ishengero ry'Imana ukwiye kumenya ikintu cya mbere, uri protege. Vuga tuhoraho niwe mwungere wanje, kubw'ivyo ndi protege, kubw'ivyo uri protege. Kazetalaba Dawidi yabivyumvira, avuze ngo nayi intambara yo vyuka ikangwanya no muri yo norema. Mbwa yoremeshwa niki? Yoremeshwa nuko uhoraho ari mu ruhande rw'iwa wantu. Kubera iki? Ariko aragwana mu gishingo ciwe. Harakazotarabranda gasevrane. Iyo ngwara nakizokugira, ndavuze ngo iyo ngwara nakizokugira, ndavuze ngo ubukene nacyo buzokugira, ndavuze ngo ihindagurika ry'ibiciro nacyo rizokugira, in Jesus mighty name. Ikindi kintu umwungere agira, nusema ko protege intama, ikindi kintu agira umwungere niwe aronderera ivyo kurya intama. Ega niturashikana twizerera Imana kuri iyi dimension, ndabishoze mwe na mpemu yera, tuduga ahantu twizera Imana. Kazetarabaya. Ega Yesu umunsi umwe yarigeze kuvuga ati raba ibisiga, raba inyoni zo mu kirere, ntizibira, ntizimburira mu bigega, ariko zirajya. Yariko yigisha iki? Ega yatubwira ati burya je nshoboye gutunga abantu banje, ndashoboye gutunga ishengero ryanje, ndashoboye kuba hafi nkabatunga. Pempote crise economique iri mwisi, ndashobora kuba hafi y'ishengero ryanje hama nkaritunga. Kubera iki? Ndi umwungere w'ishengero ryanje. Kimwe mu vy'umwungere agira, aragenda akarondera ivyasi intama ziri mu ruhongore, hama akazizanira. Hasatarabaye. Ikindi kintu umwungere agira, umwungere yitwara ku buzima bw'intama mu buryo bw'iki? Ivunitse arayiterura, akayicumbagiza, akayivura, akayunga igakira. Ikindi kintu umwungere agira, iyikomeretse arayifata akayishira ku muti, akayisomoza umuti.
yasanze nkomeretse asomoza umuti ashira ku bitugu anjana mu rugo. Marayika biwe baririmbira mw'ijuru kwa rukundo rwiwe, y'amaraso yiwe, bwa buntu bwanzanye mu rugo. Mbura uko bivuga ntanga